Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira imbonesha kure y'Umuhuza TV, ndabahaye ikaze aho muherereye hose muri uyu mwanya. N'amakuru rero agezweho muri iri joro, turi ku munsi wa gatatu ku itariki ya 4 ukwezi kw'icumi 2023, aho tubazaniye vyinshi bigiye bitandukanye mugiye gukurikira, cane cane amakuru avugwa cane mu butungane, politike, hagati gakazira muntu hamwe n'umutekano. Hari vyinshi rero bigiye bitandukanye turaza kugaruka ko, reka natangure mbaramutsa kandi mbaha akaze mwe muherereye hose badukurike bari mu Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndazi ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza, ndabahaye kaze aho muri hose ntimuze gucikwa. Mu ngingo nkuru turaza kwibanda ko nizi zikurikira. Hajeje kumenyekana ingingo yafatiwe General Alain Guillaume Bunyoni. Ni ingingo rero yemejwe na sentare Ntahinyuzwa inyuma y'uko habaye intahe y'icese yo kuburanisha Alain Guillaume Bunyoni mu ibohero rikuru rya Gitega. Twari babwiye ko ingingo azofatirwa tuzoyibamenyesha. Muri aya makuru rero ntuze gucikwa, hari amakuru mashasha arebana n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Hoba hariho umugambi wo kugandagura umushinga amateka Agathon Rwasa. Abegereye umukuru w'umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa amenyesha ko ku munsi wa gatandatu heze hatunganijwe inama itegura igandagura rya Agathon Rwasa. Makuru yavugwa ko uyu mugambi washinzwe Lieutenant Colonel Egide Sogomba batazira Alove. Egide Sogomba yoba arinde? Ivyo byose turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Turaza kubabwira kandi n'ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu wakeje wahora arongoye intara ya Ngozi kuba yarubahutse gutanga imihoho. Umukuru w'igihugu akavuga ko kuba Emmanuel Ntaco Sanze yahora arongoye intara ya Ngozi yakoze ikosa rimwe hanyuma akagira ingoga zo gutanga imihoho ari ubutwari budasanzwe. Ivyo rero Parisito Ndayishimiye akaba yabivuze mu gihe ariko yerekana buramatari mushasha w'intara ya Ngozi imbere y'abene gihugu. N'ibindi bigiye bitandukanye rero yoba yashikirize mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Mu yindi ngingo irabana n'ivy'ubutunzi, igihugu gifise ubukene butari buke, ngibisata vyose biba bisa n'ivyihutirwa. Ivyo bivugwa na Ambassadeur Gaudence Sindayira yajejwe gukorana hagati ya leta y'u Burundi n'amashiramwe afasha bisata bitandukanye. Iyo nkuru nayo mu kanya gatoyi ni ku buryo bw'idonido. Ndagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'abakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze ntuze gucikwa. Reka aya makuru rero tuyatangurire mu gisata c'ubutungane kuri dossier ya General Alain Guillaume Bunyoni ubu afungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Sentare Ntahinyuzwa yemeje ko wahoze yari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni abandanya afunzwe. Iyo ngingo yayimenyesheje kuri uyu wa gatatu mu ibohero rya Gitega aho asanzwe afungiwe kuva mu kwezi kwa Mukakaro. Mu vyaha afungiwe rero no guhungabanya umutekano w'igihugu, gutunga ibigwanisha atabifitiye uruhusha hamwe no gutuka umukuru w'igihugu. Alain Guillaume Bunyoni rero yari yarengutse mu ndwi irangiye kugira ngo yo sentare yige ko yobandanya afunzwe canke ko yoburana yidegemvya. Niyo ngingo rero Bunyoni yafatiwe nyuma y'uko rero yasabye ko yoburana ari hanze y'ibohero kandi akaratanga n'ingwati y'imiliyoni amajana 3. Ariko ibyo byose mushikiriza amanza akaba yarabirengeje amaso agaca afata ingingo ku vy'urubanza rwe. Rero tukaba twaranabigarutseho kuri iyi mbonisha kure. Reka rero tugaruke kuri wa mugambi wo kuganagurwa umushinga amateka Agathon Rwasa. Makuru ava mu begere mukuru w'umugambwe CNL Agathon Rwasa amenyesha ko ku munsi wa gatandatu heze hatunganijwe inama itegura igandaguro rya Agathon Rwasa. Makuru akavuga ko uyo mugambi washinzwe Lieutenant Colonel Egide Sogomba batazira Love. Ayo makuru yavuga ko Sogomba yatumwe ico gikorwa n'abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD no muri leta y'u Burundi. Makuru yakavuga kandi ko Sogomba ariko akorana na bamwe mu baherutse gutangaza ko babogoje Agathon Rwasa urongozi bw'umugambwe CNL. Masoko duhaye amazina y'abavugwa muri uwo mugambi w'ububisha dushimye kuyavugira ngaha gusa. Reka tubabwire Egide Sogomba uwariwe. So bwa mbere rero humvikanye amakuru yerekeye Lieutenant Colonel Egide Sogomba batazira Love. Ini ntwaza ngabo yahoze igwara muri FNL
abo bahoranye ku rugamba bayagiriza ko ikorera iperereza kandi ko yakoreshejwe mu kwica abanywanyi benshi ba FNL ndetse na CNL. Ivyo we akabihakana. Muri 2022 Lieutenant Colonel Egide Sogomba na Colonel Nova Nsekahoruri batazira Nsere yahoze muri FNL ubu akora mu biro vy'umukuru w'igihugu barajabutse igihugu baja muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu kugenda babikoze nk'uko boba baratorotse bariko baronderwa n'iperereza. Bageze muri Kongo rero barungikiye ubutumwa benshi muri bagenzi babo bamenyesha ko batanguye urugamba rw'igisirikare. Ico gihe bavuga ko bafise ingabo nyinshi hanze ziteguriye urugamba. Bamwe rero bavyemeye bakabakurikira ntibarasubira kuboneka. Misi yakurikiye Egide Sogomba na Nsekahoruri baragarutse mu Burundi mbere barasubizwa mu mabanga y'igihugu bagasigura ko bafashwe n'iperereza ry'u Burundi rirabafunga mu nyuma barekura basubira mu mabanga. Bidasanzwe ko iperereza ryofata intwanzagabo zajabutse Burundi zigiye gutanguza ikiroberi rikazigarukana rikazifunga iminsi mike hanyuma rikazireka zigasubira mu mabanga bataraciye mu butungane. Amasoko yacu avuga ko umugambi avuga nko kuganagura agatorwa hasa Egide Sogomba yoba yavuze ko afise ingabo muri Kongo zizomufasha mu mugambi ugayitse. Turaronka rero ico Sogomba avuga kuri ayo makuru ku ruhande rwa CNL Magera serukira uwo mugambwe Buraya yaremeje ayo makuru aca agabisha n'abatwara Burundi hamwe boreka ico caha kigakorwa. Mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu yakeje wahora arongoye intara ya Ngozi kuba yarubahutse gutanga imihoho. Umukuru w'igihugu avuga ko Emmanuel Ntacosanze guhora arongoye intara ya Ngozi kuba yarakoze ikosa rimwe hanyuma akagira ingoga zo gutanga imihoho ari ubutwari budasanzwe. Felicito Ndayishimiye akavuga ko Buramatari yahora ayoboye intara ya Ngozi yahuye n'ibigeragezo vyinshi igihe yayobora iyo ntara. Umukuru w'igihugu ati Buramatari yahora n'intwari kuko yakoze ivyo abandi batubahuka gukora. Sebarundi aho yariko ashikiriza Buramatari mushasha yavuze ko hari indongozi zitubahuka gutanga imihoho kandi zifise amakosa menshi mu kazi kazo. Yabonewe no kwibutsa Buramatari mushasha ko atari umweranda yongera akamusaba gukorana n'inzego zose ziri mu ntara yongere atunganiritse bose. Buramatari mushasha w'intara ya Ngozi nawe rero akaba yagabishije abarya n'abatanga ibiturire ko batazomuterana intambwe. Desire Minani ni Buramatari mushasha w'iyo ntara ya Ngozi menyesheje ko mu mabanga yahawe atazokwihanganira abarya n'abatanga ibiturire kuko bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Umuyobozi rero kuri iyi tariki ya 4 kwezi kwa 10 akaba yahawe amabanga icese yavuze ko aciye umurongo utukura abo bazokwigira sindabibazwa bakabandanya barya ibiturire ko atazobihangana. Desire Minani akavuga ko agiye gufasha kugira ngo imanza zaciwe ari ntabanduka zishirwe mu ngiro. Mukuru w'igihugu rero murumviriza ko nawe yasavye Buramatari kugendera ibitumba yose ya 298 mu mezi atatu yumviriza ibibazo vy'abene gihugu. Buramatari Desire Minani akaba yemeye kwitaho cyane amakoperative y'urwaruka mu ntumbero yo kurwiza umwembo. Tubandaririze aya makuru mu gisata c'ubutunzi. Nk'igihugu gifise ubukene butari bukenga ibisata vyose biba bisa n'ivyihutirwa. Bivugwa na Ambassadeur Gaudence Sindayiga yajejwe gukorana hagati ya leta y'u Burundi n'amashirahamwe afasha mu bisata bitandukanye. Ico gisata kiri mu bushikiranganje bw'ubujejwe harimo imigenderanire ya leta n'ayandi makungu. Aho hari uno musi tariki ya 4 Gitugutu 2023 shirahamwe mpuzamakungu ryitayeho iterambere PNUD ririko ryerekana imigambi ryaranga mu Burundi mu kiringo co kuva muri 2019 gushika muri 2023 niyo rigiye gushira imbere muri 2024 rishira 2027. Mathieu Chiwowela serukira PNUD Burundi yerekanye bisata iryo shiramwe ryakoreyemwo cane mu kiringo kirangiye. Navyo no gufasha abanyagihugu kwiteza imbere, kubafasha koroherwa mu vyo barondera mu ntwaro, kubafasha gushikira vyoroshe ivyo bakenera mu butungane, kwivuza badacumukuye no guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe n'ibindi. Abaserukiye ubushikiranganje butandukanye bashikirije bisata bikeneye kuronka ubufasha. Nk'akarorero ni Christella Kankindi mpuzabikorwa hagati y'ubushikiranganje bw'ubutungane n'abufasha, akaba yagize ati mahera leta iha igisata c'ubutungane abari make hagereranijwe n'ibikenewe gukorwa. Mu vyo ashira imbere bikeneye
bakeneye ubufasha harimo gushira ku buhinga bwa none canke digitalisation bironderwa muri ico gisata. Ambasaderi Gaudence Sindayigaya nawe avuga ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe ari ikibazo gikomeye cane. Imigambi ya PNUD rero igiye gutangura yo gishimikirako cane ibisatanya mukuru shiramwe PNUD rigiye gushira imbere mu kiringo kigiye gutangura co muri 2024 ushira 2027 no gutsimbataza intwari ibereye gufasha urwaruka n'abakenyezi kwiteza imbere bwo gushakira iterambere ridakumira gufasha abantu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ibindi. Rero byavugiwe kago ciswe Café de Presse cabereye mu gisagara ca Bujumbura ashiramwe mpuzamakungu PNUD rikorera. Nabakengurukiye cyane banywanyi bo Muhuza TV ko mukurikije amakuru ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri iyi mbonesha kure. Ndabasaba kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke s'abone niba mutari mwafyonda ko bibuke no kubisangiza abagenzi banyu kugira nabo badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Imana bahezagire.